biragenda bikagera iyo ikamanuka iyo ani hegitari 12 kandi uwo murima wose ni wawundi utigeze ujemo amazi utigeze ujamo amazi nta numwavu mva ruganda rimo ni programme ndimo ndapanga yo kugira ngo tuzoronka ivyo dushobora no gushora hanze bitarimo umwavu numwe barundi kazi genda abwize kuri ko okay yes ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga bagenzi ndi mu murima uteye igomwe ariko kandi kimwe mu bintu by'intangaje nuko ndabonyemo mvuge ngo buhinga ari bushimye ko tubazangiza ndi mu murima w'ibigori harimo ngira ni soya kandi nyinshi nkiyashika narinzi ngo nibiharage kume ni soya ariko hateyemo bya biterwa tumaze iminsi tuvuga by'ikibonobono ikindi kintangaje muri uyu murima ni umurima ngo utigeze ukoreshwa amase ariko murabona vraiment nk'ibigori binkikuje ngako bimeze usanga bihetse bibiri uwo murima utakoreshejwe amase nivyo nyene numva ko twosangiza abarundi n'abarundi kazi turi kumwe na wa muhinga bakunda kurima Gatabazi muta nyoza ko kugira ngaha gatoya yego mudusigure kuri ibi bintu ndiko numva ntavyumva icambere turi mu murima mwavuze ko mutakoresheje umwavu none ko nabakoresheje umwavu ko murabona bitakunda ibanga niri ngaha dandura icyo cyatsi kizana hano ibanga twakoresheje ngaha muri ubu murima twarateye iki cyatsi bwa mbere kimeze nk'iharage ariko yego nubundi kiza ko ibintu bimeze nk'ibiharage kitwa mukuna ni igiterwa kumbura abantu bazi nko muri izabo n'abandi bafundi ndimo bazi ko ari igiterwa kibitungwa ariko kirafise ibindi bintu gikora bindi atari ivyo vyogirira kumura kamara ibindi vyogirira kamaro ibindi biterwa vyogirira kamaro nitongo ryawe rigasubira rikiyubura ibi biterwa ni igiterwa cyaje kivuye hanze bari bakizanye bavuga ko ari igiterwa cyo gusasira ikawa mugabo abazungu bari bafise intumbero bavuga bati bagiteye mu ikawa ikawa bwa mbere zizogira kanovera hanyuma zigire n'umwimbu mwinshi kuko urumva aya mababi yacyo arimwo umwavu ukomeye cyane aya mababi rero aho yahungurukiye ari mu gipimo babona ko nyene hazobamo ikintu gikomeye urabona ko ari kirandaranda abanyagihugu rero bamaze kubitera mu ikawa byaciye bisuma bica birandira ku ikawa biraziboha kuko mu ndimiro warimyemo ibindi bintu bishakirwa kuzura birandurura ushira hasi burindwi bo rero baciye barekerana bica biraduga bica biboha ikawa ariyo ntumbero yatumye babihonya baca bararandura ati nishano abazungu bazanye mugabo umuzungu we yari ifise intumbero yuko ikawa zizogenda urazi ni arya ikawa yavuga ati ikawa izoza igashikari iwacu zobifisa kanovera kubera mukuna yatewemo izocutuma igiterwa kikawa kigira umwimbu cyongere kigire gitotahare cyongere kigire na kanovera ubwo rero jewe aho mvuye kubyigira hanze naraje nsanga nyene kwa papa kirari ntabwo nagiye byikura handi hantu uretse ubu nagiye no muri izabo nkasanga biriyo ariko naragize uruhara rwo kubikwiragiza muri iki gihugu kuko amaweni geraje kubikugura intete zavyo ngahi wanje rero nasanze ari kiterwa gikomeye cyane naho navyiga narabona ko ari giterwa gikomeye ibi bintu iyo witeye ahantu bikera bya bibabi byahungurukiraho ya mizi iyo ubona isigamwe akanovera mu isi ibi bigori rero nta mwavu twakoresheje twakuyemwo ibi biharage turavuga ati dutererera ibigori twereke akarurira abandi yuko mukuna ifise akamaro no kuvuga ibi mwabanje kubitera byonyene nk'umurima murima wavyo kuko biradufasha mu bintu byinshi kifise ibintu byinshi gikora kiradufasha mu kugaburira ibitungwa yafu y'ibiharage vyavyo turabigaburira ibitungwa ndaza kuyikwereka ari inkoko ari inka ari hene zirabijya hanyuma rero aha twari twabiteye dusaruye tuvuga tuti nta wundi mwavu dukoresha reka dutere ibigori nizi soya turaba ukuntu bizogenda urabona rero ko ibigori byatotse neza nta ngorane vyumvikana ko rero ubu kugira ngo aho tuzoza turagura isimbi zasi baduha mu birambi bitagira akamaro tuzohora tubanza guteramwo mukuna n'abandi ndabahamagariye ko igiharage cya mukuna bo kigwiza ubu rero hampande yaho hari uwundi muntu w'umuhinga
yaje akivuga ko amateka ari mu Kayanza yitwa Aroni arimo arakora umwavu w'ikirundi uwara ibera bikoresha akagira akatubarira ko twobinywa mu buyi abantu babinywe mu buyi ibiharage vyabyo avuga ati burya umudamu afise imbanyi akarya ibi bintu ibiharage vyavyo akabigiramwo ubuyi ati kuwibaruka nta ngorane. Ikindi yongeye ko yavuze ati umwana anywa ubuyi bwiyi ntuze bwiyi mukuna usanga ari umwana afise ubwenge no kwishure si wa mwana aza kurira ku bantu ku ntebe ngo wa oya aba umwana afise ubwenge. Urumva rero ko igiharage nacyo nyene tugifise ko amateka menshi urumva kitumye isi ihinduka ikaba nziza kigatuma ibitungwa bikirya wabibonye ukuntu bimeze biravyibushe. Urumva rero tugifise ko amateka menshi yewe tuma duhamagarira n'abandi kugira ngo bagitere. Abandi rero iyo bumvise iyo babonye ibintu nk'ivyo baranyegeza. Nicyo gituma jewe mvugani kugira ngo dushobore kugera kuri yambona kazoza ibintu byose nidushire ku mugaragaro icyo umuntu aza kivuge kugira ngo dukore dufise urufatiro. Burya umuco wo gusangiza abandi ngaha iwacu mu Burundi ngira no mu karere ka Afrika nabonye atari kiringa ko nk'ubu je nyimba nzi igifaransa cyangwa abanzi icongereza ndashaka kuja muri YouTube avuga nti ni gute bakora kino kintu ni gute bakirima kino kintu kasanga ari umuntu yakoze yatanze ikigo cico kintu mbwa mu Burundi uvuga ati barima gute ikigori nakwereka urabibura kandi ariko hari abahinga bavyo turafise abagoronome turafise abafundi indimo ariko nasizeho groupe bakunda kurima kugira ngo abantu bose bisanzure bavugiremo muganda avuga nkumva hadobotse umuntu umwe kandi harimo abantu beshi cyane bicabwenge bitwa ko abahinga mugabo urukundo ntitugira mugaje nkavuga rero nti dushire habona ibintu byose kugira ngo umwe wese agira icyo akora. Abo bumva ba Aroni baraje ngaha kurahura ubwenge bwo kugira ngo uwo mwavu wabo ugira kanovera narabibahaye hariho n'abandi beshi abajene cyane baraza kurahura ubumenyi ngaha no barabahungu abasore bo b'Igitega baheruka ngaha ejo bundi itariki umengo zingahe 26 bari ngaha narabigishije bitari bike. Urumva rero ni vyiza ko abantu bakundana ni vyiza ko abantu bagira urukundo kugira ngo dushobore rero kugira aho tugeze nta kwisangije ibintu ngo bigumye ko nk'ubu ibi ndabinumye mbeko nzorima jenyene nkimbura jenyene bizomara iki mugabo twimbuye twese twimbura ibintu bimeze neza byo bari ibintu biri sawa. Jewe nivyo ndi mu bantu bishima ko ubusize narashoreye leta itoni 120 z'ibigori hanyuma naragize ibigori vy'imbuto bishika itoni 50. Urumva ko none nimba mfise ibyo nari gukwiza igihugu nibikunda nuko rero twese tuhaguruka tukakora hoze nabandi nkabagatabaza ihiraba turi mu bantu batowe turamo turagwiza ama hybrid urabona tuvinda kuza kuyasuma hanze mugabo hariho uwitwa Rishari Igitega nagatabaza Jean ndwe batanguye gutoranya kugira ngo dushobore kwiza igitegwa cy'ikigori cy'ama hybrid. Ubu rero nibaza ko mu misi tuzoba turi beshe tugwiza icyo gitegwa cy'ama hybrid nidusubire kuza kuyasumira hanze leta ngo izirafata ayo mafaranga y'agaciro iyo twara hanze aho kugira ngo natwe dukore dushobore gutera imbere yambona kazoza y'umukuru w'igihugu tuyikorere ko turabe ko twoshobora gutera imbere. Ni vyiza rero ko twese tugira urukundo. Murakoze. Hari n'abavuga ngo burya ngo umutahe wa mbere udahomba n'ubumenyi no gutanga ubumenyi no gutanga ubumenyi. Donc iki kibonobono nacyo turashaka mu kitubwireho gatoya. Ikibonobono hari uwitwa David agize imisa acigisha abarundi mugabo wewe numvise nubwo yatanguye ariwe mbona yabisansibirije cyane wowe warusanzwe ukirima warusanzwe ukizi neza cyane mu mirima yawe kiko kigira iki mu mirima yanje kiriko gikora ibintu bikora inka iki gitegwa cy'ikibonobono gikingira ibi bintu byose ubona birimo ari biharage ari bigori kirabikingira kugira ngo bya bikoko byari kuza kurya ibi bigori kice kiremeka ngaho ku kibonobono. Ikindi kigira kabiri no kuvuga iki kibonobono ajya amababi yacyo aho yakorokeye numwavu utagira ukuntu ngana nakuri. Ikibonobono
zirya ntete zacyo aho zakorokeye bya bishishwa aho biboreye ni umwavu utagira agaciro. Hanyuma ikibonobono aho gishaje kirakwega ibikoko byose bikinjiramo bikakimungura hakavamo ifu ubu mwavu. Ikibonobono kirashobora gutuma umwuka duhema uzumeze neza ko kirarobanura kigakuramo ubucafu mu bintu urumva ko gifata n'ibikoko byose cyavyegeranya. None nk'ubu muvuze ngo donc nk'ibi bigori nta bikoko bizoza kurya ibigori bizorya kijya bizorya kubera iki bigihitamo nuko aricyo kiryoshe gusumba ibitegwa vyose. Ugiteye mu bitoke gituma ibitoke bimererwa neza. Ni ikintu gikwega umuyaga mwiza kirakwega n'akavura. Burya rero nk'ubu wo David yatanguye kucigisha yabanje kuzi wanje arambatsa. Okay. Nawe umubajije nuwe arakubwira ati jewe Gatabazi yaramaye ikigwa ku kibonobono ikigwa gikomeye. Yahereye aha ibibonobono byose arimo aratera mu Burundi arimo arateza mu Burundi mu ishiramwe gitwa Kibonobono oil biva ngaha kwa bakunda kurimo ntahandi yari kubikura. Iki ni kibonobono kihariye ntugire kiri mu Burundi bwose. Hari ibibonobono bya bindi vyimeza mu gahinga ntibimeze nk'iki. Iki kibonobono kandi ikindi gifasha biramokomeje ikindi gifasha nuko kivamwe ibiti vyo kurembera ibitoke n'inzego. Ariko rero amande yaho kiragira igiti cy'umutuma munini ukomeye. Yego. Okay. Kikarembera igitoke. Hanyuma kumbure kugira ngo biryoye neza. Hava dusubiraho tuvuye. Kugira ndakwereke ibikoko vyari bigamije kuza kurya ibintu vyanje nje ndakwerekaho byose bibiri ku kibonobono. Aho byiremeye. Byo barakarusho kugira ngo bibone. Icyo je nabikundiye nico. Kandi rero iki kibonobono sikuvuga ko nagikuye ngaha naragisumye nagikuye i Buganda. Nukuri. Yego. Nabonye donc umurima hafi ya wose nuko ngira ngo ata drone twagenanye. Yego. Hose biruzuye. Biruzuye kumanuka epfo hose biruzuye. Naya mavoka agerefe burya rimwo ahanyene nuko arimo mu bigori byinshi kuko aha dufiseho hectare cika 12 biragenda bikagera iyo ikamanuka iyo ani hectare 12 kandi uwo murima wose ni wandi utigeze ujemo amazi nta numwavu mva ruganze rimo ni programme ndimo ndapanga yo kugira ngo tuzoronka ivyo dushobora no gushora hanze bitarimo umwavu numwe. Barundi kazi genda bwize kuri ko ibi vyigwa turiko turazana muze mwibuke kunshimira. Tugendeye umuntu bita Fata genda kumenye ku izina ka Fata nagasirino ntangorane nifata mahera ni fatiki bo nagasirino nyene bakanye suko ariko nacyo gatwaye ubundi nako mu Bwana oya barinyise nkuze. Okay. Ariko Fata ninde bo n'umuntu w'umugenzi twagendanye dukorana ibikorwa runaka yitwa gutyo. Hanyuma kubera atavuka muri iyi ntara amaze kugenda kubera twari tumaranye igihe kinini iryo zina giye yasitarinsigiye abantu twagendana batubona turi kumwe tugendana shaka hanyuma bica birangira rero iryo zina bakomeje barinyita maze gutaha. Ubundi witwa gute? Ubundi kawaida izina ryanje banyita Manirambona Philbert. Okay. Philbert nkicumva naciye ngaha abantu ngira twabwira aturi muri commune Bugabira. Bugabira mu ntara Kirundo. Ngicanga kwibarabara nabonye ubworozi buteye imbere mbona imirima y'agatangaza. Navuga nti ibintu mu Burundi birabaho. Ibitwaro tubona ku mateleviziyo ntibabone imirima y'ibigori imeze nk'iyi. Navuga nti kame mu bimutama arakaze. Ugiye ntangajwe no gusanga rero nzi ko umutama ari mu myaka 60 ati umuntu yarinze agira ubunararibonye nkuko ni umuntu akoze cyane. Ego ntangajwe no kuba ansanze kiri umuntu mutoya. Fata ibi bintu mwabigiyemo gute uburimi nk'ubu we wabwinjiyemo gute? Bo ukuntu nabwinjiyemo genda umuntu guhera mu gihe kirenganye nkiri muto narakunda ibintu by'uburimyi n'ubworozi. Kubera jewe nabo narutse cyangwa se nakuze muhira borora ibintu by'ukorora baturutse nka ku gasozi bigishoboka. Hama inka zikanezera cyane nagerageza gutembera ahantu hari imirima yagiyemwo umwavu w'inka nkabona ko bibereye ijisho cyane.
hanyuma nyuma yaho naho ndagerageza kuza ndatembera mu ntara z'igihugu zitandukanye mbetse no hanze y'igihugu. Urakwitiye hanze y'igihugu? Ntembera bisanzwe. Ntagiye mu diaspora yagiye kubayo. Oya naratembera nka Tanzania, nkatembera za Rumonge, za Cibitoke, nkagerageza kugenda ndabona ukuntu batera imirima y'ibigori neza, nkabona yuko ibereye ijisho. Hama rero nanjye maze gutembera ngenda ndarabibona, ndavuga ati bunanjye kubera nisanzwe ndima nyene bisanzwe, ndavuga ati bunanjye kurima kijambere kugira ndebe yuko nayo noronka ibintu bimeze neza nk'ivy'abandi. Nuko kuntu navyinjiyemo. None kesha na kesha abantu tuzi babarimyi hari n'abagifata umwuga w'uburimyi nk'umwuga w'abatize. Umwuga umengo ni wa wundi ukora utacashoboye ikindi. Wewe warize? Oya. Doki boniza. Doki bivuze ko umwanya wawe munini wo umaze muri ibi bintu. Ego. Ego. Ntiwigeze ukora ubucuruzi bundi? Bo ubucuruzi ndabukora mugo bidafasha nyene bukunganira ivyo ndimwo kugira ngo ndebe yuko no bisananira mugabo si vya cane. Doke dukeneye kumenya rino banga. Ku bintu bijanye no kurima hari abarima bikanka abandi bakarima bikemera. Abavyemera. Hari abavuga ngo ikibazo ngo gishobora kuba umutahi. Abandi ati no ahubwo ikibazo n'ubumenyi bujanye no kurima. Ibanga nirihe igihugu kugira ngo urime? Bo ibanga rijanye no mu bintu vyo kurima icyambere se kuvuga ngo n'umutahe kuko umutahe muke urakora na munini ugakora. Uko ubashije gushyikira ni kukora. Okay. Kuko nanje sigitangaza vya cane ariko natanguye buke buke ro niveau ukava ku niveau imwe ukajya kuri zibiri ukava kuri zibiri ukajya kuri zitatu. Icyambere twovuga ati ikintu cyambere mu bijyanye n'uburimyi wosenga Imana ikirere kikagenda neza. Naye handi kimaze kugenda neza nta kibazo udatera imbere kandi ukagera ku cyo wifuza. Nyakuri. None nk'ubu je nashobora kugira umuriyoni umwe nkirasa muri iki gisata cy'uburimyi. Umuriyoni ni menshi bivanye n'ukuntu ubu kiri mu ntara. Ni menshi cyane. Bivana n'ukuntu wumva ushaka kwagura igikorwa cyawe mugabo ufise uburyo buke nukora ibikorwa byinshi kuko ukoze byinshi wamutaho ukabana muke bigapfa byose. Rero uragenda ahantu ugategura umugambi ukavuga ati nimba mfise umuriyoni reka ngende ndime inusu y'hegitari cyangwa se hegitari bivanye n'ukuntu wicaye ahantu ugakora ibiharuro kugira ibintu bitazopfira mu nzira. Okay. Donc nk'ubu nivyo ngaha turabona hari iraro ry'inka. None hari abonzi bafise inka mugabo batashaka kugira imirima myiza nk'iyi. Amase bikuvyukuri nayinka agira ibigori byiza nk'uko. Bo ico nacyo ni kwa kudategura neza mu mutwe. Urashobora no kugira uburyo mugo ntutegura. Donc ukabukoresha nabi. Urashobora kugira inka ukagira umwavu mugabo ukawukoresha nabi bigatuma vya bindi wifuza utabigerako. Ego. Cyangwa kimwe ugashobora no kuba inka utazifite n'umwavu utawufise ukawurondera mu bwa buryo buke kubera wamaze gutegura mu mutwe ukapanga plan y'ukuntu ugiye gukora ibintu bikarangira vyakunze gusumbana wa muntu atunze zanka n'umwavu. Mugabo ibanga utubwira ngaha eske abo wakoresheje iby'ukuri umwavu w'inka? Ibanga no babwira aha narafashe itongo ndarima ndarigira intabire hanyuma ndarireka riramara iminsi ritabiye ari intabire ririmye utarashira ngo intarashira mu imbuto kugira ngo ya ntabire ibanze ihore ndayirindire nk'ikiringo cy'ukwezi. Ikiringo cy'ukwezi kimaze kurangira amase ari mu ivu utarazana imbuto. Amase ba warayarondeye ukayashira impande y'indimiro impande yo kuri tere ukayashiraho ukayapfuka mu gihe nimba ari mu gihe cy'iki kugira ngo ntahure n'izuba ngo akanovera gaheremwo ukayapfuka neza hama ukarima asanzwe ari ngaho ukabusanzwe warategekanije amase ashobora kuzohakwira hama hambavu yayo mase ufise uburyo urarondera n'umwavu wangeri ukawitegekanya nk'umuntu ufise intumbero y'icyo ushaka gukora. Hageze gutera rero urarondera agronome mugafadikanya akagufasha akakwereka ukuntu ushobora gutera ibintu kugira ngo bize neza kuko urashobora no kubitera ukabitera nabi bikajyana ikigori kigakura mugo ntigiheke kumvuza uko cyajyanye n'ikindi. Agronome ramaze kuba ari ngaho murafashanya akakwerekera hirya kuri kamera hanyuma akakwerekera
umwavu ushobora gukoresha igipimo cyawo kubera ushobora no gukoresha umwavu mwinshi wangeri ukica ibiterwa mu gihe wakoze ivyo utazi mugo mu gihe wakoze ivyo uzi igiterwa giterana n'umwavu w'amase ukagiterana n'umwavu wangeri ubundi igiterwa giteba kumera gusa ahandi kiba kigiye ino mu Kirundo nasanze ngira ngo ibitandukanye Kirundo n'izindi ntara je nkaje waho nakuriye nakuze turya ibiharage byinshi biva mu Kirundo yego hari ibi vya Kirundo hari n'ibindi vya jone hama ndibuka amasaka impeke zose bazana mu ntari wacu zose bavuga ngo ziva mu Kirundo n'ubu birahari n'ubu niko bimeze nazanze ubundi hambere haheze Kirundo bayita ikigega cy'igihugu ku bintu bijyanye n'umwimbu none ubu byarahindutse kandi na n'ubu niko bikiri ugeranije n'izindi ntara cyangwa se n'izindi komine kimwe mu bintu bintangaje muri kino gihe turacari muri saison y'agatasi mugabo nasanze abantu bose ni bariko rakubita ibiharage kandi ukabone ko bose umwimbo w'ibiharage mwinshi urahari mu gihe mu zindi ntara ibiharage usanga bihari muri iki gihe donc ibiharage abandi vyera muci bijya byintuze by'impeshi none wowe uteye gutya ndabona ibigori biregeranye ni vyiza birazitanye birazize aho nkaho washizemo ibiharage oya ugiye gutera ibigori ugaterana n'ibiharage ni kwa kurima nabi twavuze rero hariho ukurima wateguye ukavuga ati nimba nshaka kurima kugira nze ndonke umusaruro mu gihe Imana izomfasha ikirere kikagenda neza fata ibigori ufate nimba ari hegitari imwe nimba ari hegitari zibiri nimba ari hegitari zitatu uvuge ati izi hegitari ndaziteguriye kuzozitera ibigori vyonyene kandi neza hanyuma niba ushaka n'ibiharage ufate ibindi sambu uvuge ati nimba ari hegitari imwe aha ndahahebeye ibiharage okay nimba ushaka kurima ibiraya navyo kavuga ati ndafise izindi hegitari aha naho ndahahebeye ibiraya okay niko kurima neza kugira ngo ibintu byose bikwitabe umuntu areke kuvangatiranya imbuto okay none nk'ubu hari kibazo abantu dukunda kwibaza isi y'Uburundi iramera yego none nihituma mu Burundi tutikwiza ku mfungurwa bo igituma tutikwiza ntunavyumve ngo ivyo birashoboka natwe twese naho twagize ibi si bitwifuza hari gihe uburyo buba buke ukananirwa urashobora gutera ibigori bikamera umwavu wa uronse ukabagaza umwavu wa uronse hama hagira kubagara kwisezo ya gatatu umwavu urashobora kuwubura ugakehanirwa bivanye nuko uburyo utari kirenga rero ikintu kibura novuga ngo habura gufatwa mu mugongo n'ibisata bibijejwe habonetse ibisata bibijejwe bakaraba ababishoboye bakavuga ati nimukora ibi bintu nkuko mubishoboye n'abandi babishoboye bohimiriza abandi batabishoboye umwimbo karushirizaho kwiyongera abarundi ugasanga abarundi bifashe cyane gusumba mu gihe hari giho rimwe na rimwe usanga uburyo bwabaye buke cyangwa se bwabutse nk'ubu hari ibihugu usanga no munsi bifite ubushobozi bw'ushorera mu Burundi meme n'Uburusiya buri kure ushora ingano mu Burundi cyo bituma tujya umukate niki kugira nk'ubu urumva igisatu kimaze igihe kinini ngira ngo uwo guhanuza mu by'uburimyi urafite ico hoterera neza cyane kugira ngo Uburundi bugiraho nabwo bwihaza bwongere bunashore hanze hoba hakozwe iki bo kugira ngo Uburundi bushobore kuba bwo kwihaza bwongere bunashore no hanze umwimbo umusesekara ni cya kindi navuze ko hobaho gufata mu mugongo cyangwa se guterera abarimyi bagafatwa mu mugongo bakaronswa ivyankenerwa bikwiye kuko nk'ubu ndashobora gukora ku giti cyanje nkakora nk'ibi urumva ko wavuze ati ibi bintu biranezereye yego mugabo kitabujijwe yuko mfashwe mu mugongo no kwizana gatatu wa undi nawe atari bwatangure nawe agatangura basa katangura rimwe nanjye urumva ndi ku nivo ya gatatu cyangwa ya kane urumva habayeho wari bisanzwemo habayeho n'uwatanguye habayeho n'ugeze kure urumva ko ariko wa mwimbo nawo ngira ngo guma wiyongera yego nk'uyu munsi wewe ibigori ndabona ni vyiza ariko bishitse umwimbo kagenda neza kombore ikirere kigenze neza ushobora kuronka itoni zingana gute nko ku bigori bo nuko tubona menga muri iyi minsi akazuba kameze nk'agacamo mugoni baza ko atariko bizoguma ndategekanya
nkuko nsanzwe ntera cyangwa se nkuko nateye ndategekanya yuko umwimbo ugenze neza ndashobora kuronka hagati y'itoni 40 na 50 zibigori gusa none ico gihe umwimbo muronka ibigiga byo kubika doke nkubu we wejeje n'undi ashobora kuba yejeje n'undi akaba yejeje none ko bitohorera ku isoko byose bo iyo ngorane turakunze kuyigira wanashatse yego turakunze kuyigira usivye ejo bundi gusa muri uyu mwaka uheze haje ikigo anagese kiragerageza kugabanya umwimbu wari washoboye kuboneka ngaha mu Bugabira yego naye handi ho twarabonye yuko abarimyi twari twamaze kwinjira muri esheke yego kwera bya byabagisha twarejeje ibigori rushyitsaho umuntu yumva menga ntiyo kwifuza no kuzongera kubirima wanashaka ibigori birera turashora amasoko aruzura turahamagara ni Bujumbura aho tugegeza kwa twoshora umwimbu cyangwa ingozi n'ahandi birananirana bavuga ati ibigori ni byinshi gushyitsaraho nyene twe duhagarika hama ikigwana jese cyaratabaye no ngo cyaratabaye gica kiraza kiza ari nk'amahirwe ku barimyi kica kiza ari umugambi uvuga ati twebwe tuje kwegeranya umwimbu w'abene gihugu hanyuma umwimbu barawegeranya barawugura gushyitsaho na jese yaguze gushyitsaho yarinze yugara umwimbu utarahera mu bene gihugu okay imera nk'inaniwe nayo niko bosinzi niko twobivuga nayo irahagarika umwimbu ukiri musesekara mu bene gihugu gushyitsa naho na nubu ibisigarira by'ibigori vyeze vy'intete byari bigihari aho mvuye aho ku misozi ngaho hiyo bambwiye ngo nubu mwimbu w'ibigori ngo twiro cari ngaha uracyahari muri bamwe kandi urabona ko ibindi bigiye kwera tuvuga ati rero Imana yodufasha icyo kigo nubundi kikongera kigakora tuvuga tuti rimwe na rimwe umurimyi ngira ngo yogenda aratera imbere gusumba okay hari ico ngira no vuga ni nka motivation canke akamurare indongozi zishobora gutera abarimyi abari ku kivinga bamwebwe n'abandi uvuze ko wimbura byinshi gushikana ku toni 40 nkabajejwe ibisata by'uburimyi muri baramaze kukugendera ngaha oya abarangendera donc okay kumurengira ngo nakamo tuje dutera ngira ngo gisata ifo ko bamenya abajejwe abariko barakora bakora binini mugabo hari kibazo ngize Mutama ego abadandaje barafise ishirahamwe ribahuza kubyo no munsi bashobora no gutunganya inama ihuza abagwiza tunga nta murimyi arimo none bari misa abagwiza tunga ni nabo nabagwiza mwimbo abagwiza mwimbo bitwa abagwiza tunga umugwiza tunga nawe atabonye umugwiza mwimbo ntivyogenda neza bari bakwiye kubamo ikibazo ko bari bakwiye kubamo kubera umugwiza tunga hari yatunyira mwa wa mwimbu hari gihe bisaba ko yegenya wa mwimbu kugira ngo ryatunga giwe riboneke kandi urumva haba habanje kuboneka nahone umurimi donc muri mwebwe none haramaze kuba nta cyumviro cyo gushiraho ishira hamwe lihuza abarimyi donc ababigize umwuga ko ari urima utwo yirira gusa namwe mu birima nk'akazi bo twebwe nta huriro ribaho ribahuza oya ntarirabaho kubera twebwe urabona ino turi kwishamba icyo kiyumviro nta urakizana ngo tube twokitabira tumwitabire nta urakizana kugira ngo tube muri ivyo bintu umwe wese abyuka ajya ku kivi wiwe gukora gusarura kudandaza kugenda ukuntu kongera nkasubirayo ibintu nk'ivyo rero icyo kintu ntakirabaho okay iyo mugeze mu banki kwa muri ko murakora ibintu nk'ibi bikeneye imitahe myinshi mu mafaranga mukoresha mu bakozi mu muto mu myavu n'ibindi none amabanki mukorana gute amabanki arumva umurimi nkuko yumva umudandaza bo ivyo sino bimenya kubera navyo ndaja kubaza mugabo kitabuje ko kumbe hoba hari abandi bamaze kuja kubibaza rero ngira ngo naje kubibaza niho no menye nyinshi icyo kibazo uracikoresheje itunga ryawe ryonyene donc amafaranga yawe buke buke nyenda cyakoresha utwiwanje nyene bigashoboka okay okay sinzi ko arakajambo kurangiriza ko nimba ari ico usaba nta kamutera intwaro ibinabiri bo nicobura kuko
aka n'akaryo keza ko kuba woronka ukuntu ikiyumviro cyawe cyangwa se ijwi ryawe ngira ngo ryogera kure bo icyo twosaba nk'abarimyi icobura yego turasaba ko abarimyi twoshyigikirwa yego n'ibigo bibijejwe kugira ngo wa mugambi wa nyakubahwa umukuru w'igihugu yavuga ati umurundi wese turifuza ko yoronka icyajya umufuka nawo karonka amafaranga turifuza rero yuko twoshyigikirwa kugira ngo uwo mugambi na cane cane abona ko turi ku kivi kugira ngo dusanzwe twarawitabiriye mugo dushaka kongereza tugwize n'inshuro na 10 kwitabira umugambi wa nyakubahwa umukuru w'igihugu yego nicyo cyifuzo cyangwa se nicyo gisabo twosaba abarimyi nidushyigikirwe turonswe ivyankenegwa byose kandi habeho n'amashyirahamwe cyangwa se habeho n'ibisata bijejwe badushyikire ku kivi dushobora gusanga hari nako wihenzeho gato ugasanga urahuguwe mutu twazi kubera umuntu asaza yiga yego yego turasaba rero ko mwoduha kuraje abanyamakuru cyangwa se abamenyesha makuru nimba ariko no bivuga mukadushyikira mukarevyo turimo mukavuga ati kuraje hanyuma n'uburyo bukiyongera mukadufata mu mugongo hanyuma natwe tugakora ibikorwa nuko yego nico ndagushimiye ko kuri ibi mushoye gusangiza abarundi n'abarundi kazi abari mu Burundi n'abari mu mahanga nshimira kandi namwe mwese mwafasha kanyamudukurikirana tubasabe buno butumwa bushikire aho ugomba gushikira tuzohure mu kindi kiganiro cy'ubutaha mwari kumwe na mu mudishanyuma bye bye